kuri uw'Imana igenekerezo rya kabiri Nyandagaro umwaka wa 2026 niho hibukwa umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ibirori bikaba byatangujwe no gushira amashugwe ku ntatemwa yiwe iri kuinerekwa zone Kamenge komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Uwo mugigwa waruhagarariwe na Siriake Nshimirimana itegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, aho yamenyesheje igituma Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yibukwa, agasaba abarundi bose gufatira ku mutima w'urukundo n'ubutwari vyamuranze. Numunsi wo kumwibuka mugabo ngira nti tumwibuke nivyo mugabo tuzirikana mbega igihugu kimwibuka kubera iki. Igihugu kimwibuka uko nabivuze ni imfura mu ntwari. Intwari zagwaniye agateka k'abarundi, intwari zagwaniye demokrasi, intwari zabonye yuko bidashobora kubandanya uko vyari biri, abarundi bicwa, bangazwa, basahugwa. Nkagira nti uwo mutima turakwiye kureresha abana bacu. Mutima turakwiye kureresha abana bacu bakugira ngo bakurane umutima w'urukundo, umutima w'ukundana hagati yabo, umutima wo kunda igihugu, umutima wo kubabarana. Ivyamuranze ni vyinshi. Je nibaza ko vyinshi atani ivyo nzi vy'imbere ko ndamuzi jewe ari ngaha mu gihugu, mugabo murazi yuko urugendo rwabaye rurerure. Hariho uwo mutima nko nabivuze, umutima w'urukundo, umutima wo kwiyumvira ati ivyo twabayemwo ntibize bigaruke, umutima wo kuvuga uti Uburundi nubwo abarundi kandi twebwe abarundi tuzirikana ko ari cyo wacu tuteza kugihagararira twagiteza imbere twese turi hamwe atanumwe avuyemo. Rero nkagira nti mu vyo yadusigiye harimo iryo ragi ry'ukunda igihugu, umuntu akagihagararira bibaye na ngombwa hacigura. Hariho iryo ragi ry'ugukubona umurundi nk'umuvukanyi, ushobora uvuga uti uyu n'umuvukanyi, iyo ava hose, ava mu burengero, ava mu bumanuka, ava mu buraruko, n'umurundi n'umuvukanyi, tukeza guhagararira agateka kiwe. Twebwe rero nk'umugambwe CNDD-FDD ariwo izo ntwari zatanguje kugira ngo bihagarariye neza iriteka ryo Burundi n'abarundi. Tukaba tugeze uno munsi hari amahoro, nitwereka kubimushimira, nitwereka kubimwibukira, tworeka kwama misi yose kuri igenekerezo tubabwira duti dukorane dusubire tumwibuke. Ahasigaye ico nobabwira nuko urupfu rwiwe rurabaje nivyo, mugabo gwaratweretse intambwe igihugu kigezeko. Abamugandaguye ivyo bashaka yego bakwari kumugandagura, mugabo bavuga bati inyuma y'urupfu rwiwe abarundi bace basubiranamwe. Ariko vyaratweretse twebwe nk'abagumya banga nk'abarundi, vyareretse n'abansi b'igihugu yuko abarundi bageze ku ntambwe y'amahoro, intambwe yo gushira hamwe idashobora gusubira inyuma. None rero reka ngeze ngaha, se umurundi wese yokwama zirikana iriraga akavuga ati tureresha abana bacu kugira ngo ivyo vyiza bizokwameho. Ibirori byabandanirije mu nkuka ya misa bitewe iteka n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, indongozi zitandukanye hamwe n'umuryango w'umuhisi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Iyo nkuka ikaba yaherejwe na Patiri Fulgence Kamuntu yabereye kuri paruwase Nyibutsamana ya gisirikare yitiriwe Kristo Umwami iri ku Musaga i Bujumbura. Patiri Kamuntu yibukije abakristo ko ubuntu bw'Imana butagugwa amahera, abasaba kwibagira kahise kabi bagaharanira kuba aberanda. Umukama ahindura ububisha bw'abantu bugahinduka umugisha w'isi yose. Hari umwiranda yitwa Augustino Mweranda, yaborewe umugisha w'umukama, yaborewe ivyiza vy'Imana, yibagira kahise kabi akabona ivyiza
akabona ivyiza biriko birataha biriko biraba, hanyuma avuga ati mbega iyo tudahigwa ngo ducumure twari kuronka umugisha ungana gute biciye hehe? Heureuse faute qui nous a voulu le salut. Sibyo ngomvye kuvuga, iyo Imana idahindura ububisha bw'abantu mu mugisha w'isi yose, ubwo twari kuba duhagaze ngaha muri ngoro y'Imana. Abari biteze ko ibara riguye kubw'ububasha bw'abantu bagatangara kuko irembo ry'imigisha ryugurutse kubw'ububasha bw'Imana. Ni Pasika y'Umukama, akaba mbere Pasika y'ibihe vyose. Niyo Pasika Paulo ariko aravuga kandi yigina. Niyo Pasika twifurije ababuze intwari Adolphe, ariko kandi iteka ry'igihugu n'ingendo yaryo ntivyigere bisubira inyuma, ahubwo bikabandanya bitera bigana, ababibona n'amakungu akabitangaza. Muri vyose turatsinda kubera wadukomeje kandi akatugira intwari. Ninde azodukura ku rukundo rw'Umukama? N'ingangi z'ikibi, kandi nico kibi Yezu yapfuye kandi agatsinda. Garanzura ibiganza Mukama, uduhezagire natwe duhinduke umuhezagiro w'abavukanyi.